urumva yarabuze abantu bamugwanira ndade yabuze abantu mugwanira iyo haza kuba bamugwanira ntiyari gupfa abasoda bose n'abajandarume nta numwe yigeze akoma babana nabo bagarde imwegereye bari bake cyane kandi bato bato cyane cyane jewe narabajije mu nyuma nti none byava kuki bati burya ibururi urabona bari amaze imyaka 30 ku butegetsi bari bafise mu migenzo yabo nta by'abagore byaje imbere ibintu by'abakenyezi ntibyaje imbere kandi nkako mu Burundi henshi by'abakenyezi byaje imbere uyu ari umukenyezi wa mbere mu Burundi abaye mushikiranganje wa mbere yari we wa mbere ni nguko kuva urudi bwa karimwe ni nguko umubaramatari wa mbere yashinzwe ico gihe nyene muri iryo shingwa z'iryo nzego wa mbere w'umukenyezi yabaye baramatari n'abamustanteri nico gihe nje kurinda dayi urumva yashinganye leta ubwenge bwinshi ashinze leta bya bindi bamye bahanura babane nakubwira bavuga ati nahatsinda ndabanda dai batsinze batamenye nyene babyifatamwo birashobora kubikuzana ingorane dadaye rero mu gushinga leta byaragoranye kugira ngo byaraco no muri Frodebu kuko Frodebu bavuga ati twarakumiye kuva kera ubu natwe twashikiriye niko biyumviye aho hari umugambi Frodebu nabo bavuga ati kana kwetu araturashikiriye ko tujye ati oya fana kugira ubutegetsi bakunzi ba Buja News ni umunezero ntagere kandi kubona natwe mu kiganiro cyacu mukunda cyane ikiganiro cyanyu cyitwa Warubizi uno munsi twatewe iteka ryo kuronka umushinga ntahe umwubahwa yagize amateka menshi meza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nawe se wundi ni mutama twubaha cyane yitwa Léonce Ngendakumana kiganiro cy'uno munsi uko mwayoboye kuri titre yacu kivuga giti ubuzima cyangwa byaranze kahise kumuhisi Président Melchior NDADAYE rero uno munsi twaronse umutumire kandi ari mu bantu babazi ubuzima buke bwaranze uyo Président wacu umuhisi NDADAYE Melchior mugaharo n'abandi abantu benshi bari ku televiziyo yacu badukurikirana batazi uno mutama benshi baraba bamwumva mu ku televiziyo yacu ya Buja News ni ryo rya mbere yoba ahashoboye kuba ahaca tugoma tumusabe yidondore atubwire gato kahise kiwe navuga ubuzima bwiwe gato gusa amashure yize nico yoba yarakoze hano mu gihugu cyacu Burundi turabaye ikaze na karibu murakoze cyane kandi ndabakengurukiye kuba mwaje kundaba mukaba mumvuze na neza nitwa Léonce Ngendakumana kavukiye mu ntara ya Bujumbura hanyuma ndiga amashuri mato ayisumbuye na kaminuza ndayarangiza ndaronka urupapuro rw'umutsindo mu gisata cy'ubuhinga bwa shimi hanyuma ndakora imyaka 4 muri kaminuza ndahava ndabumushinga amateka ndaba n'umukuru n'amashinga amateka nkabanzanzwe ndi umuntu wanyu mugambwe sabanya Frodebu kuva ubaho kuko nta wundi mugambwe jiwe nigeze njamo kuva ubaho utangura sukwemerera gukorera habona kumwe babivuga kuva uwo mugambwe ubaho bido nk'ubiyumvira ingene wobaho rero nkaba narawurongoye imyaka ishika 14 ndabera ndaba icegera c'umukuru urongoye kandi imyaka 7 ndaba umunyamabanga mukuru uwo mugambwe imyaka 8 hanyuma rero ubu na tumukukuruke ni mukukuruke ntaba mu byo intwaro mu gihugu cyangwa mu byo mugambwe zari mukukuruke akazi kiwanje ubu nuko tandahanura abantu iyo bishobotse iyo duhe nabo nkaba bigashoboka turashimye cyane umutama Léonce Ngendakumana hanyuma twumvise ko mwarunguye umugambwe Frodebu uno munsi twatwifuza ko mutubwira amateka y'umuhisi Président Melchior NDADAYE tugomba tumve ingene NDADAYE yashyizeho umugambwe kuko mwavuze ko
washigiye umugambwe kuvuga itangura nawo yaje gute? Ndadaye uguye ngo mu 1972 rushika yiga Gitega haba carahunga kuko hari abarundi benshi bahunze bahungira mu Rwanda. Aho yahungiye rero arashinga novuga ishirahamwe ry'abanyeshure biga mu Burundi bari bahungiye mu Rwanda mugo biga mu Rwanda ico gihe yitwa Bampere. Mu nyuma arashinga umugambwe bita ubu. Uwo mugambwe rero biravye neza niwo wavyaye umugambwe Frodebu, niwo wavuyemo umugambwe Sabanya Frodebu. Iryo shirahamwe yarishinze mu mwaka wa 1975 Bampere. Umugambwe ubu yawushinze ubu nukuvuga umugambwe w'abakozi b'u Burundi yawushinze muri 79. Hanyuma muri 83 afata ingingo yo gutaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ivyiyumviro yari afise abisangire n'abarundi bose. Ariko ntibyari byoroshe kuko hari abarundi benshi bari barahunze bari mu migwi myinshi. Mbere na Paripeutu yari imaze kuvuka, ivyiyumviro byari byinshi rero impare zari nyinshi. Mugabo akavuga ati dutegerezwa gutaha mu Burundi tukaganira n'abajya barundi bene wacu barongoye kijya gihugu, tukaganira n'umugambwe uri ku butegetsi, tukaganira n'abasirikare kw'ico gihe habwa ko ari intwaro za gisirikare, tukaganira n'abasirikare tukumvikana ko igihugu tugisangiye dutegerezwa kukibanamwo neza mu budasa bwacu tugasabikanya ivyo gitunze. Nta yindi nzira ishoboka, inzira yo guca mu bigwanisho ntishoboka. Nuko rero arataha ageze ino arashinga aragomba gushinga uwundi mugambwe bita Front de lutte démocratique. Mugabo muri documentation baca baramenya ko Ndadaye ashinga umugambwe ubwo nyene acarumvikana nabo bari kumwe barahindura izina uca witwa Frodebu muri 86. So kuvuga ngo yaje uri wari wambajije uti yaje gute muri Frodebu, ahubwo niwe yayishinze. Ari mu bashinze umugambi Frodebu. Yari kwisonga, ndari mu bawuciza ari kwisonga rya niwe yatwara idrapo, niwe yari mukuru wa bashinze umugambwe. Ico gihe nawe mari muri hehe? Ico gihe cyo nari ngaha mu Burundi, mugabo nari ntashe mba mu Rwanda. Nari ngaha mu Burundi niga muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma mugabo bibi vyumviro bya Bampere nari ndabizi, ivyumviro bya ubu nari ndabizi, nivyo vyumviro bya Floride naho yamaze umwanya mutoyi narabimenye, na cyane cyane bya Frodebu rero navyo nyene babitegura narabikurikirana kuko twarabonana kenshi nabo kubera twa twaranabanye no mu Rwanda. Ndadaye yarashinze umugambwe Frodebu, wahavuye w'imigwa n'amategeko, hanyuma ico bigenda gute? Uwo mugambwe wamaze hafi imyaka 6 mu Kinyegero, ukora mu Kinyegero muri 92 mwaka wa 1992 hamaze kwemeza ubwirizwa byemera ko hoba mu Burundi intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi. Umugambwe Sabanya Frodebu uremererwa ariko bigoranye cyane, bigoranye kuko wabaye umugambwe wa mbere wasabye kwemererwa mugabo wemererwa ubwindwi cyo bwa 6 simukandi, ariko ni ubwa 5 cyangwa ubwindwi nk'ubwa nyuma nyene bari banse kuko hari ivyo bari ku butegetsi batemera. Nk'ivyo kuvuga kahise ku Burundi ntibashaka ko bija mu mateka y'umugambwe Sabanya Frodebu. Nk'ivyo ubutungane ko bwo kwigenga ntibashaka ko bija mu mateka y'umugambwe Sabanya Frodebu. Nk'ivyo ibi vy'amoko nibiki muri Frodebu twavuga tuti ndaco bimaze, ndaco byatumariye, ndaco byungura abarundi nta kamaro. Mugabo abandi agacavuga ati abatwara ico gihe bati mugomba gukumira ubundi bwoko, mutegerezwa rero ko byo kwikuramwo. Rero bitwaje ivyo umugambwe uremererwa mugabo wemererwa bigoranye. Yego muragiye mu matora, niki cyatumye ko nubise ko amatora mwavuyemo yatsinda Ndadaye ku butegetsi? Niki cyatumye Ndadaye ku butegetsi? Abanyagihugu bamutoye bisunze iki? Abanyagihugu bamutoye bisunze nyine imigabo n'imigambi yashikiriza mu manama
mu bimenyesha makuru nk'uko nyene amaradiyo amateleviziyo ibinyakuru vyandikwa mu mashirahamwe hariho nk'ishirahamwe ryitwa Ligue Iteka yari mu barishinze naryo nyene barashikizayo ivyumviro bitari bike abantu bakavyumviza bakabikurikirana mugabo cyane cyane abantu bamutoye bavuga ati none uyu muntu aje avuga nka gwa gasore yahorahe ibi vyumviro vyiwe ko twumva umenga biratomoye cyane ibi vyumviro bijanye n'ingene ikibazo c'amahoro n'umutekano cofatwa mu gihugu kugira abarundi bose bumve ko babayeho neza batekaniwe batunganirije bubahirijwe ati ikibazo cy'agati y'akazi na muntu co ko kitahora kivugwa akaba kizanye ntimubona ko kituraba bati ikibazo c'ubutungane twari twarasinzikajwe n'ubutungane bushingiye ku mugambwe umwe bukagombera mbere kwisunga n'ivy'amoko ati uyu muntu aje avuga yuko abahutu n'abatutsi bobana neza bafatanye mu nda bagakundana bakubaka igihugu bakakibanamwo neza bakagiteza imbere uyu muntu aje avuga yuko umugambwe umwe usubirwa n'imigambwe myinshi tukaza tuyitorera muri iyo migambwe ko ico gihe hari umugambwe umwe iprona bati ntimwumva ko ivyo ari ivyumviro birashe gusumba ivyahahora bati ubu rero tuzotora uwo mugambwe abantu rero bawutoye kubera iyo migambi cyane cyane ibiri gushinga mu Burundi intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi iyo ntwaro igaha ububasha umunyagihugu guserura ijyago n'adakebaguzo urabona gushika uno munsi umuntu ugira ashikiza ivyumviro vyiwe abanza kwibaza ati ndi kumwe nande abazonyumviriza ni bande urumva bariko arakebaguzwa ni ukuvuga akorera mu bwoba haba hari imiterabwoba nayo yavuga ati iyo ntwaro itegerezwa kureka umunyagihugu agashikiriza ivyagona adakebaguzwa akitorera abamuserukira cyangwa bamurongora amuserukira n'imyaje batogwa nk'abashinga amateka bamusanteri abatogwa ku mituma burya baserukira umunyagihugu n'abakenguza amateka ubu barongewemwo n'abamurongora abatware mukuru w'igihugu n'abandi mu mwidegemvyo atamusunikano atabusuma bw'amatora buhabaye atamusunikano iyo ni cyari cyambere icya kabiri yavuga ati bamutora bavuga ati iby'igihugu gitunze biva mu maboko y'abarundi biva mu cuya c'abarundi n'amakori batanga n'amatagisi batanga nta handi ubwo buryo buva mu banyagihugu ubwo buryo rero butegezwa kwegerezwa abanyagihugu maze bakoze bakimbura bagasabikanya ivyo bimbuye atamwana n'ikinono atanya gupfa atanya gukira ivyo biri rero byaratumye bumva byarasiguwe gose byaratumye rero abarundi benshi biyumvamwo uyu muntu biyumvamwo n'uwo mugambwe arongoye baca baramutora bongera batora n'uwo mugambwe nuko byagenze tuje muri mitingi mbega rero rohiweho kugira mitingi ko ico gihe hatwara intwaro ya iprona nabo kabazanye umugambwe Frode mbega byaroshe ko agira mitingi bimworoheye ku buryo atogwa amanama n'amakoraniro yakoresha kubera ko yubahuka kavuga aho ubutegetsi bugwaye ko nacibagera cyo nyine abantu bavuga bati none uyo muntu aza kubahuka kuvuguruza iprona imaze imyaka 30 dutwara akubakwa akavuguruza intwaro yihari yari ya gisirikare imaze hafi imyaka 30 nyene bati uyo muntu ntasanzwe nukuvuga rero kubera mu manama yakoresha kuva mbere wo mugambo shingwa ushingwa byemewe n'amategeko muri 92 yaravuga cyane aho ingene ikibazo cy'amahoro n'umutekano cifashe mu Burundi ingene cyagiye gifatwa akavuga ingene agati y'akazi na muntu kifashe akavuga iby'ubutungane ingene byifashe akavuga iby'ubumwe bw'abarundi ingene byifashe akavuga iby'itunga ry'igihugu ingene byifashe
n'ingene rikoreshwa ugasanga rikoreshwa no kagwe gatonyi k'abarundi bari bitwa ko bari ku butegetsi gusa iryo tunga rikabagwabo ugasanga ari bubatse amazu baguze imiduga baguze amaparcelle bafise ibintu nka byose rero kubera ivyo byose yabishira habona urumva ko ubutegetsi butashobora kumworohereza ntivyari gushoboka harabaye rero kenshi no kugomba kumugandagura ari mu manama hazakamenge uruhyagoje abantu we bagapfungwa bagafatwa bagapfungwa ariko yakavuga ati ivyari byo byose aba batinya ko ibintu bihinduka ariko bizohinduka ati kandi je ko ndabibona tuzotsinda ariko ntibazemera ko dutwara ariko ivyumviro twashikiza abanyagihugu bizobandanya abazodukurikira abazodusubirira bazobibandanya kuko bazabumvise ko ari ivyumviro vy'iteka byo kugira ngo uburundi kibe igihugu c'iteka igihugu cubashwe ciyubahiriza abantu bari hamwe bafatanye mu nda giteye imbere ati bazobibandanya naco gituma yari yaciye agenda gasaba wararongoye igihugu ico gihe umwisi Petero Buyate nyakubahwa Président ati ndavye ingene abantu bahurumbira umugambwe sawanya Frodebu bashobora ko batarategera neza ivyumviro bikuru ushingiyeko kugira turonke umwanya ukwiye kugira dusigure ibijanye n'intwaro ya demokrasi uko tuyumva imigambi dufise turagusabye ibi muri kumwiyumvira by'amatora ku mwaka uza ntimuje muri 1993 rero ntimuje mu matora reka abarundi tubanze twicarane tuganire ibijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu intwaro ati nk'ubu murabona hamaze imyaka 30 hari umugambi umwe tumaze imyaka 30 hatwara abasirikare n'uwo mugambi ati itunga ry'igihugu riri mu minwe y'abantu bamwe ati hariho abahunze hari ibibazo by'ubutungane bya justice hari ibibazo by'ingene amatora yotegurwa ati ivyo byose hari ibibazo by'igisirikare cyahora ku butegetsi kuko nitwaje mu matora igisirikare kizoba kiki ku butegetsi kizoca kivaho kije mu by'amahoro n'umutekano ati ivyo byose tutaronse umwanya wo kubivugana zizoba intambamyi yeye ntumbero turiko y'intwaro ya demokrasi musange dusubiye inyuma ati byiza rero twebwe dusabye yuko amatora yoba mu mwaka w'igihumbi 1997 hako yoba mu mwaka w'igihumbi 1993 umuhisi we yaravyemera ariko agiye kubaza abo bari kumwe muri leta baca bibaza ati none ko ndada yavuga yuko muri iyo transition yavuga muri iyo ntwafata kibanza avuga kwavuga ko azoca ba premier ministre ko yarabivuga yaravuga ati kugira tubishore tuba turi kumwe ati dushaka intwaro fata kibanza kati tuba turimo baca bumva rero bamwe bati bandadaye baje kudusita baca bwira buyo bati Frodebu na Ndadaye nibo bazanye ibyo byumviro bya demokrasi by'amatora ntibo abambere kuza kugwanya tubabye tutugira tubijemwo ngo ndibo abambere kuza kubigwanya bankire numva byo yari yatwemereye ko yiyumviriye ati imyaka ine azoba ari jewe nkabyo we yumviriye iyo myaka gusa yumviriye we mugo bajya abandi bakorana baca baramwankira bamwangiye acara hamagara abandi ababwira ati ntibishoboka tuzoja mu matora vuba barundi bararushe Ndadaye acavuga acarakoranya abari barongoye ibiro bikuru by'umugambwe arababwira ati cyaciyumviro rero cyari cemewe ariko canswe nta kundi twogira reka mugabo tugerageze ukundi ati tugende tumusabe ha gutangurira hejuru ku mukuru w'igihugu dutangurire hasi mu nzego zo hasi ku mitumba cyangwa mu makomine hama tudoge mu bashinga amateka tuzohereze ku mukuru w'igihugu ati nivyo byo koroha bamenyere ko bashobora gutsindwa ariko batsinzwe bivuye hejuru ku mukuru w'igihugu hazoca bingorane uwo mwanya nyene ati mugo bukebuke bagiye baramenyera gutsindwa no gusabikanya ubutegetsi n'abandi tuzoshika ku mukuru w'igihugu baramaze kumenyera ko bazoba batsinzwe ku mitumba bazoba batsinzwe makomine bazoba batsinzwe mu ntara bazoba baramaze kumenyera ko gutsindwa ko bisanzwe nukuvuga icyo gihe n'amatora yigiraba canke abaye yahera ku mukuru w'igihugu birinda cyakora mu nyuma canke kuko icyo tumenyereye ubu nuko amatora atangurira hasi nkuko mubivuze baduga icyo gihe imbere ko Ndadaye aza byari bimeze gute amatora agenda gute Uburundi bwamaze
imyaka 30 kuva muri 35 gushika muri 1993 amatora yigeze aba harabaye ikintu gisanira kigomba kumera nk'amatora kuri bagaza muri 82 ariko umugambwe umwe urumva wasanga abashikiranganje bariko baritoza kuba bashinga amateka wasanga babura amatari ko aritoza kuba bashinga amateka bari bamwe ntiyari amatora kwa byari byo kugira ati dusanishe nka kujya handi kuko babagaza bari barize hanze barabonje abashinga amateka bati dusanishe nka kujya kw'abandi bavuga bako bafise leta bagira ni n'amashinga amateka bagira n'inzego nshinga ntwaro kwari kugira ibyo gusa ntiyari amatora twovuga ko abaye amatora yagarukiye muri 35 acasubira muri 93 imbere yaho rero nta matora yaba Ndadaye aragiye baravuganye nabo yo ati rero duhere hasi amatora mu quartier tuduga byaci bigenda gute yavuye yemera cyane ico gihe urumva Perezida Buyoya we yaguma araba bya bindi ko azoguma ari Perezida ntabwo yabibwiye mugabo warabona ko icyumviro cyari icyo we n'ivyo yaravyemeye yavuga ati none tuzonda duhera hasi yavuga ati nitwatse no ku mitumba no makumi nzoca nanje menyanyu nyari ko yiyumviriye ngo yabibwiye we yaravyemeye mugabo agiye gusubira muri babahanuzi babi ya leta yiwe n'umugambwe bamubwira bati ibyo bintu turumviza bya Frodebu biratujuragiza ati ukabarekurira mu banyagihugu akariyo myaka yose bari mu banyagihugu ntuzobagonda ati ubu ariko utungeje amatora ubunyene ugahera ku mukuru w'igihugu uzoca utogwa n'abashinga amateka bacu batogwa na mutanteri bacu batogwa no ku mitumba bacu batogwa none ugomba kuturusha kubera ko turumviza ibyo bya Frodebu ndusubire no kubarondera ico gihe rero ntiyasubire no kurondera Frodebu twagiye twumva yagiye Ingozi acavuga ati ubu rero turi mu rugamba rwo gushinga no gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu Burundi bica mu matora ati amatora azoba kandi azoba muri uyu mwaka nyene wa 1993 mu kwezi kwa gatandatu ati kandi tuzohera ku mukuru w'igihugu urumva iyo ngingo yayifashe uko nyene gisirikare nyene tuzohera ku matora y'umukuru w'igihugu bya bindi nyene Ndadaye carakoranya ni na generali imwe niho narindi carakoranya abarongoye umugabo sabanya Frodora babwira ati bo byose byananiranye dutegerezwa kuzoja mu matora kuko nta kuntu uzokwitaba amatora tuzotsinda kandi ntibizogenda neza numvirije amakuru numva hirya no hino kuko amanama yazara batwara yumva ibyo abasirikare bavuga twarabyumva ibyo umugambwe w'iprono wavuga twarabyumva ati abibaza ngo bazotwara ko inkoho yazibye inkoho yazibye byaravugwa byavugwa na Buyoya byavugwa cyane n'umugambwe wiwe cyane mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yitwa Ngeze ati abo barihenda burya rero ndavuga ati uko bimeze kose tuzogendayo ibizoba tuzora bimwe tuvyifatamwo hanyuma mugaba bazosigara muzobandanye iyi nzira yo gushinga no gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi kuko ni intwaro nziza kuko iha ububasha umunyagihugu bimwe navuga bwo guserura ijyagona bwo gutora musoruka na murongora mu mwidegemvyo ati nukuvuga iha isubiza ububasha abanyagihugu bo bene igihugu bo soko ry'ubutegetsi bo soko giterambere uwo mugambi rero kuzobandanywa kugira ushike naho batatwishe tuzobandanya kandi tuzobandanya twese turi kumwe dufatanye mu nda urumva ndako twari guharira aciye tuvuga tuti reka tugende ta kundi ego hari n'abafrodo mbere bashaka tuja kugatora kugira dutsinda hakirikana cyo amatora bica bigenda uko nyene mugabo sabanya Frodebu na n'umukandida w'umugambwe Président Melchior NDADAYE aratsinda hamaze gutsinda rero byakurikiye mwarabyumvise mwarabibonye abo bari banse ko intwaro ya demokarasi yoza ishingiye ku munyagihugu kwijwe ry'umunyagihugu umunyagihugu ijwe burya bari babyanze ntibabivuze ko bari babyanze bemeye ibyo bavyemeye batavyemeye kubera amakungu yavuga ati uburundi buteza nabwo nyeteza kwinjira mu ntwaro ya demokarasi abandi bose barinjiye hari imigambwe ibiri nayo yakorera mu kinyegero Frodebu
na paripe hutu no bavuga ati dukene kwinjira mu ntwaro y'imigango myinshi natwe twinjiremo duhigano je rero byaratumye Buyoya avyemera mugabo atavyemeye yibaza ati tuzoraba ko tubigenza dutsinde hama ntibyakunda mwarabonye rero ko abo nyene baciye bagira kudeta Ndadaye nabo bari batanije kurongora igihugu baragandagurwa abanyagihugu benshi baragandaguwe ibintu birononekara abantu barasanzara barahunga barapfungwa biburudubi imbere ko dushika ngaho nyi tuje ku munsi ba proclame amatora baravuze ati Ndadaye cyangwa umugambwe Fodebu nuwe utsindiye intebe y'umukuru w'igihugu mwe mwabyakiriye gute ico gihe twabyakiriye neza mugabo mvuze Fodebu abaporona bari ku butegetsi baciye bava hasi bati wera mbere kuri ku mukuru w'igihugu Petero bavuze bati ntihatsinze demokrasi hatsinze ibarurwa ry'amoko yavuga ko hatsinze abahutu niko atari demokrasi hatsinze abahutu hanyuma muri Fodebu no bavuga bati abanyagihugu barihaye agateka barisubije ijambo barihaye ijambo bari baratswe na micombero muri 1956 kuko niho yafuta intwaro ya demokrasi n'imigambwe niho micombero yabifuta bati abanyagihugu barisubije ijambo barisubije iteka urumva kuri Fodebu yari insinzi ikomeye hanyuma hariho n'abandi rero nk'abarugambara bavuga bati nego ni intambwe mugabo Fodebu itegezwe kwiga ingana yo byifatamwe kubera ibihe ntibimeze neza ibihe ntibimeze neza ikamenya iti nk'ahano bigenza uko hano bigenza uko hano bigenzwa baratanze impanuro zitari nke bati niho byogenda neza niyo demokrasi yokomera ati kandi Ndadaye arafise ivyo tumikomera w'ico gihe yabivuga nyene bati n'umuhutu kandi hano harabahutu benshi ati cya kabiri abantu bari banyotewe ihinduka ry'ubutegetsi bw'umugambwe umwe ubwo rero birumvikana yuko ari inzinzi mugabo yo kwitondera abo nibo twamenye babifata uko ariko burya n'abandi hari abavuga bati baratwatsa ubutegetsi abandi nabo kavuga bati turashikiye ubutegetsi birashoboka inyuma y'amatora atarashikirizwa ubutegetsi turafise amakuru yuko naho nyiri yarashatse kugandagurwa ataraba perezida navuga Melchior Ndadaye byo byagenze gute nakubwiye yuko harabemeye umuzo wa demokrasi ushingiye ku migambo myinshi n'amatora batavyemeye bavyemejwe burya nibo bace bateguriye kudeta ko twaranabimenye ariko barayitegura burya twarabimenye nuko utamenya umunsi gusa twarabimenye turanabivugana nabo abatwara tuti ibyo ari byo byose hari ibintu bibi biriko birategurwa batoya nta na kimwe tukabwira ministre wo kwivuna abansi tukabwira w'intwaro hagati mu gihugu hari ibintu bitameze neza biriko birategurwa ico gihe cyose Ndadaye ari kuti yari yamaze kuba perezida mvuga imbere yaho imbere ko arahira imbere yuko arahira burya byaravugwa ati naho bazotsinda sinakubwiye ko bavuga ati bazotwara ruko uyu mwoyo impoho uziba wazivye burya amanama aho bayagirira twarahamenya burya Ndadaye rero amaze gutsinda ngira atari imisi ibiri irahera hari witwa Bizuru komanda Bizuru yagombye kugira kudeta mu mwanya muto iyindi kudeta irahako mu mwanya muto aho hari mu kwezi kwa gatandatu mu kwindwi mu ntango iyindi kudeta yeyo rero yarahatswe gose hari n'abafashwe bapfunzwe harimo n'umushefu do cabinet wa Perezida Buyoya yitwa Sylvestre Ningabo yaranapfunzwe harimo yitwa Babusokoza hari abapfunzwe batari bake hanyuma rero Ndadaye ararahira kwigerekezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi nyene hari umukuru w'igihugu ico gihe yarahiriye hehe mu Kigobe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe niho yarahiriye kweri kandi yashikirije ijambo rikomeye ku buryo hari abataryakiriye neza
kurumva yategeka gushikiriza imigambi yatsinze kwizoja mu ngiro niyo yashikije ati iyi migambi mu gisata cy'amahoro n'umutekano izoja mu ngiro uku mu gati y'akazi na muntu mu byo butungane uku mu byo ubumwe bw'abarundi uku mu byiterambere uku izogenda uko nyene yose arayivuga uko ko ni imigambi yari yarakoresheje mu kwiyamamaza urumva agiye kurahira niyagarukako nyoza nindi bishasha kandi abanyagihugu bamutoreye iyo nyene antero acavuga ati bo murumva rero ko ndadaye agiye gukubura bataramenya n'ingana zoshinga leta hanyuma arashinga leta aratangaza abantu ashinze leta bya bindi bamye bahanura babane nakubwira bavuga ati nahatsinda ndabanda dai batsinze batamenye ingene babyifatamwo birashobora kubikuzana ingorane dadaye rero mu gushinga leta byaragoranye kugira ngo byararoco no muri Frodebu kuko Frodebu bavuga ati twarakumiye kuva kera ubu natwe twashikiriwe niko biyumviye aho hari umugambi Frodebu nabo bavuga ati kana kwetu araturashikiriwe ko tujya ati oya fana kujya ubutegetsi turashiki dadaye witondera mu gushinga leta harimo nabashaka ashinga leta ya Frodebu jana kuyijana dadaye aragenda aricara ararondera abahanuzi ndazi nk'abantu batanu yari yatekanije bo guhanuza harimo nk'uwo umwisi ntajyamira Cipriano umwisi Ciza umwisi Ngendakumana Jacques bace nka batanu yari yatoye bajoje banyangoma bose bamufasha guha ingene y'ibyo bikorwa yo byifatamwe ingene turarita leta yiwe ingene yo yirukone ndadaye rero kugira bumvishe ko tuzosangira ubutegetsi n'abaporona byaragoranye yatangwa aravuga ati ubu rero tugiye gushinga leta iyo leta rero tugiye gushinga umushikiranganje wa mbere tuzoba dusangiye ubwoko abatutsi bo muri Frode bacavuga ati urumva rero turaronse natwebwe abatutsi b'aba Frode bibagiye ko bavuga ngo bazasangiye ubwoko hatsinze Frode baje ati none hari undi muntu waza gushira mu ngiro imigambi atatsindiye baza ko ari bo dadaye araraba yarazi ubwenge cyane bugenda dadaye umuntu azi ubwenge cyane yabona kure araba ati aba bantu rero ndaciye nsigura neza ibyari byo birashobora kuntera ingorane ndabirekeze bukaguma umutsi ufumbeta ufumbeta kitangwe no ati uyo muntu ntizoba dusangiye igitsina n'umugambwe ntizoba dusangiye igitsina n'umugambwe acarumba rero ati ndadaye yagiye ahandi sibyo aragerageza kubigwanya ariko ndadaye yari umuntu vraiment muhinga mu gusigura mu byiyumviro muki arasigura turabyumva yaje dukoranije muri source diniri hajya aradusigurira ingene bizogera byaca dusigurira yuko no mu nama nshinga mateka icegera cy'umukuru n'amashinga mateka n'umunyamabanga mukuru w'inama nshinga mateka tutazoba dusanga ubwoko n'umukuru w'igihugu arabyo byose arabisigura aca shinga mbere na leta agiye gushinga leta umunsi yayisomye uwo munsi nyene arahira basanga iprona ifise umushikiranganje wa mbere n'ibice 40% ata muntu n'uwe yabimutegetse kubigira ari wavyikoreye ibi bitunanira gushira mu ngiro ubu yavyumvira ico gihe ata nundi muntu abimusavye iwe nyene aravyumvira ati duza gusabika ko n'abarundi nkatwe iyo leta akishinga umushikiranganje wa mbere avuye muri iprona bo bavyakiriye gute hari abaporona babyakirenza muko batanezerezwe nuko ari Frode yatsinze hari n'abandi baporona bavuga bati ndadaye ntagayana ngo asigaze ati twa turashobora guserutirwa n'umugore n'umukenyezi kuko umushikiranganje wa mbere ari umukenyezi abo bayivuga byo abayiprona n'abaporona cyane cyane jewe narabajije mu nyuma nti none byava kuki bati burya ibururi urabona bari amaze imyaka 30 ku butegetsi bari bafise mu migenzo yabo nta by'abagore byaje imbere ibintu by'abakenyezi ntibyaje imbere kandi nkako mu Burundi henshi by'abakenyezi byaje imbere uyu ari umukenyezi wa mbere mu Burundi abaye mushikiranganje wa mbere yari we wa mbere ni nguko kuva urudi bwa karimwe ni nguko umubaramatari wa mbere yashinzwe ico gihe nyene muri iryo shingwa z'iryo nzego wa mbere w'umukenyezi yabaye baramatari n'abamustanteri nico gihe nje kurinda dai urumva yashinganye leta ubwenge bwinshi burya amakuru
twaronse mugo batatworoye gutohoza nuko hariho abagombye guhindura ibivuye mu matora muri Prona bagombye bati ibyo byandadaye babihe Buyoya byabo yabahenda byarahatswe ico gihe seni batubwiye rero yuko ararongoye seni ico gihe yavyanze yitwa Senunguruza yarapfuye marerezo nta kumuri yo mubaza ariko byaraboneka ko yavyanze kuko mu nyuma ntiyafashwe neza yagiye gusubira kuronka gahengwe Frodi maze gutsimbatara niyo yasubiye kuronka gahengwe ariko byarabonetse yuko bari bagombye no kuyiba nuko rero ashinze iyo leta ihumuriza bose irimwo bose mbere agaca muri programme yaraje mu migambi yaraje gushikiriza yaraje kuvuga ati tugiye no gushinga ishira hamwe ry'abatwa kugira nabo nyene bagaruke kuko n'abarundi mu bandi kuko ico gihe nta batwa baboneka bariho ati tugiye nabo kubakura muri rujya rufuri tubakure muri rya bintu byo kwirirwa bibaza ko ubuzima bwabo muri kubumba inkono tubazane babane natwe muri leta mu nzego za leta mu gihugu mu mashirahamwe no mu migambo urumva rero yashinze leta muri rusange ihumuriza bose mugabo narimvuze ndi nta mwanya ukwiye yaronse ngo ivyo vyiyumviro ngo abishire mu ngiro okay araje gushinga leta yiwe nyuma leta rero haciye haba ibindi bihuha byinshi byo guma gutembagaza ubutegetsi byanahavuye biba aragandagugu umege natsi ko amakuru mwarayumva mugabo mwayakira gute amakuru ya kudeta ntitwayakira kumwe muri Frodebu harimwo aba Frodebu bavuga bati nyabuna tugabe tubikurikiranire hafi harimwo n'abandi ba Frodebu duhereye kwa rarongoye iperereza yavuga ati ndatembagazwa ry'ubutegetsi kudeta rishoboka mu ntwaro ya demokrasi nibyo ushoboka ibyo mukura ni mumbarira ivyo rero ndabivuze kubera ko ico gihe amanama yazaraba harayo twumva ko n'abasoda harya mu rukoko ugasanga ni nk'abasoda bakuru nka 30-40 bari kumwe n'abana gusa atawundi muntu arimo ukumva hariya muri za hariya hari ahantu hari ibintu by'ibitara by'ikawa hirya uko aja mu kivoga tukumva ko baporora bagiye yo bagakorera inama ku nzu y'umuzungu yatwara ibizokawa tukaje tugenda tukabwira uwo mwipereza tuti je ndibuka ko najanye n'urongoye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu tukaja kuraba uyarongoye ipereza tuti nyabona ivyo bintu byari bibaye mu rukoko ivyo byari bibaye hariya muri yakawe muri ko murabikurikirana nta mpungenge bateye ati genda mu bandanye bikorwa murimwo ivyo twe turabikurikirana nta kudeta ishoboka ndangwa dushira gacha ati ibyari byo byose urumva yari umunyamurambya hari ngorane hagati y'abanyamurambya n'abanyaburi ngira mwarumvise mu bwoko bwazo hamwe bari yirukanya abahandi urabyo ati babanyabururi basaze burya barashobora gukora ibara bakica ndadaye ati rero yahamagaye abantu bo muri Frode ati nari shara ari mwo nyine yararongoye intuze iyo perereza ati rero bagenzi muragaba ati rero kugira dushobore kubigwanya natwe urabona twarakumiriwe mwemere dukorane turonke ibi Richard urumva yari umwizigi wa cyane wa Perezida barenze bagushinga iperereza buge uri umwizigi wa Perezida Richard kubyumviriza capata bari bajanye nka batatu cyanye bane ati dutahe mwebwe namwe uri umusirikare muzokora ibyo mujejwe mwemeye ko muzogwanira igihugu n'umukuru w'igihugu nta bindi tunegose mwebwe mwakimugejwe amabanga yahe inyuma y'amatora jewe inyuma y'amatora nakubwiye ko nigisha ubwa mbere ho muri kaminuza nari nahejeje ibiringo bitekanije kugira umuntu aje hanze kubandanya kuko se nawe bwaronka urupapuro rw'umutsindo wemeza kwigisha muri kaminuza jewe umugambi nari mfise wari wo kuja kubandanya nari mfise ikibanza mu Birigi n'ikindi muri Canada hanyuma aho mu meeting ziriko ziraba mu byanyuma mu meeting ya nyuma hari umushinga ntahe w'umufrodebu yagiye arigaretera ururimo ngiyomphora nakara karimi
ngo imigambi ntigira namba n'abanwanyi ifise namba ngo n'abafise nabo yatiye direct Musaga direct Musaga urumva rero hacaba ituru jese nani kuri lise yabyitoza sinano mu bitoza ngo babashinga amateka nta muntu ari wacu eka senitoje ndadaye n'abantu bantungana bantajyamira basharampamagara baturabona rero si benshi iyi programa yacu bayikurikiranye bizoba ngombwa yuko muri kampanye tuteza kuronka abantu bakurikiranye ibi vyumviro vya Frodiwe yego ati ubu rero wewe twafashe ingingo yuko utegerezwa kuza tukagusubiza mu kibanza uwo muntu yarimo umushikiranganje ntora hagati mu gihugu je twava hamwe twari nabanye yene nabanye bantajyamira n'abantu ntibantunganya n'abandi adaye nushaka turayimubwira aravyemera yuko bogira derogation nkajamwo njaja kuri liste uko nyandoguko nja mushinga amateka urumva je twakora iki nashimba mushinga amateka tuze kuri kudeta rero yagiye kuba yahavuye ahazamo urufu rwa nyakwigendera umuhisi Président Melchior NDADAYE burakeye cyane uwo munsi byari imeze gute ndashaka mutugire idoni y'idwe uyu munsi byagenze ukebwe gushika arindagandagugu amakuru magi muronka bukebuke nakubwiye yuko twabona amanama kogwa twarumva ibivugwa twarabona ingendo zimwe z'abaporona mu gihugu bakora baragenda bakoranya mutuguye abaserukira umugambwe mu makuru twaronse ubwa nyuma je ndibuka yuko turi mu Kigobe haraje umuntu w'umusoda mutoya aravuga ati jewe ndiko ndarondera umukuru w'inamashinga amateka ati umubarira iki wewe bajya ba muri za protocole urabona sanga ari ibintu birebire wewe umubarira iki ntabyo mubarira birondera umuhanuzi cyangwa wimubarira ati nta wundi ndabibwire ibyo nashaka kumubwira niwe nagomba kubibarira ati kandi nta misi ibiri isigaye yatagise ingorane babigiye kubibwira umukuru w'inamashinga amateka avuga ati uyu ni umuntu aje gutera akajagari ngaha mufate kumusaga niyo yaruhukiye iyo umuntu ari umusirikare umusirikare mugo mutoyi muri asigira bato bato ariko yari yabyumvise ko yari mu ikambi yabyumvise ku mugoroba aho itariki zingahe ico gihe aho hari itariki 20 ku mugoroba uwo munsi nyene umuntu turi mu kanama turi ahantu twari kwa ntajyamira mbere ku munsi ntajyamira tiko turaganira barakunda guhurira ngo abashikiranganje barakunda kuza barahura kwa shikiranganje bakaganira ati none ibi bintu tuzoza turabyifatamwe ngene bo ya migambi yoja mu ngiro barakunda guhura bakagabegana ingene uzokora ibiki uzokora ibiki gutyo twari kwa ntajyamira rero igihe yari umushikiranganje uburimye n'ubworozi umuntu aratelefona uwitwa Sendege ya Kristi aramutelefona ati byari byo byose uno munsi harashobora kuba ingorane ya telefone ntajyamira ya telefone Sendegeye twari kwa ntajyamira ariko uyu mu telefone Sendegeye n'umuntu ya telefone Sendegeye yego ati uno munsi haraza kuba ingorane mwicare mubizi ibaye imburi ya kabiri Sendegeye rero arabitubwira ngo ntiyatubwiye wariwe icyo gihe yatwara pafu twarakumva by'abatwara pafu nabo nyine ibyo by'amapereza barabigira yego bafise abantu b'abapereza bari kuri tere acaravuga ati rero ibi bintu ko bigenze uko bagenze tubanze iyi nama ibi byama n'amatimwe tubihagarike tugende tubikurikirane benshi bacavuga ngo ibyo ntibishoboka burya rero mu ijoro niho haciye aba kudeta bwakeye mu gitondo 21 twumva yuko iradiyo itavuga ibintu byose byahagaze amasasu yarayari menshi amabombe za blende yarayari byinshi mu gitondo tubaje bati nta n'ubuzi ubuzima bwa NDADAYE uko bwifashe nta n'umuntu NDADAYE icyo gihe bamukuye hehe yarari hehe yari aho yaba hajya inyuma gato yantuze hajya ambavu gato ya Susedini hajya nyina hambwe burya yaba hajya imbere yaho yari inzu y'umwami kera umwami yabamwo kera ngambutse yaba rero yaba muri iyo nzu nyene ntiyari bwaduge kubisikanya nabuya yarakiri mu nzu
yitwa ko ari igenewe abakuru b'ibihugu. umva ijya niyo ari pare presidentielle yiwe yabamwe hajya nyene niho yaba mu kurindira mugabo ko bazogenda azokwimukira hariya Buyoye, aho Buyoye yaba ahavuye. kuko ibyatevye ko yimukirayo kandi yamaze amezi 3 yose ariko ubutegetsi byose nta nuwamenye. Ibyo byose urumva barakwega amaguru ngo bariko barahakora, bariko bagira gute ibyo bahindura. Ndade nawe ntiyagorana kuri mwe n'ibyo bintu by'ibintu yagorana mu bya politike, ibyo bintu ntiyagorana. Navuga ati bareke bitonde babikore, nawe nyine agende yumva ko atekanye. Kibe nzura ndabaha nta kibazo. Naho rero bamukuye. Mutubwira historique gato ingene bamutoye, yatowe nabande bamutwara cyo mutwara kumugandagurira hehe. Ndazi ko tariho ngari muri mugabo makuru mwarayumvise nyine byo byaragenze. Urumva ku mugoroba, kuri uwo mugoroba nyene aho baza muri iyo nama bari bavuye mu yindi nama nshikiranganje kimwe bita Conseil des Ministres. Muri iyo nama rero abatari bake bari baje gushikiriza umukuru w'igihugu yuko mwijoro hashobora kuba ingorane muri iyo nama. Hari umushikiranganje yitwa Jamari Ngendahaye yatwara ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru communication. Yaraje aramubwira ati nyakuba mukuru w'igihugu biraza kugorana mwijoro. Umushikiranganje wo kuvuna abansi niho yarari yitwa Ntakije. Ndataramu acabwira Ntakije ati iyi nkuru wayumvise. Ntakije ati twabyumvise mugabo la situation est maîtrisée. Ati nta mucyanga cyo kwivuna abansi yava muri project yava muri Frodeb. Icyo gihe nta abasirikare yari abasirikare nta migambwe yitwa ko bajamo. Ni bitwa ko bari mu migambwe mugabo urumva ko none ko atawundi mugambwe wari imbere ya Frodeb. Neza ko bari muri pro, erega basura benshi bari baporo. Birashoboka mugabo bari muri baporo ngira ngo bitonda. Abaporo usanga bakaze nabitonda. Baragenda arabwira na chef de cabinet wa Président nabandi bantu yitwa Ndayegamiye Frederic ati ubuze kubwira umukuru w'igihugu yuko hari abantu bamaze kuza kugumura abasirikare mu ijoro haraza kuba ingorane. Ndadaye cyo yihutiye kubaza avuze ati mbe bamwe bagomba kugira kuntembagaza mu kwindwi babusokoza nabandi barihi mwabacunze ko yibaje ngo nibo bagarutse ngabo urumva naho bari bafunzwe bari bafise abandi bantu bakorana yego ko ni bari bafashwe bose ati barihe baracunze babajije abantu bacunze amaperezida bavuga ati ni okay baracunzwe kubera bose rero bari muri iyo kombo twe tutabizi baracunzwe. Ndadaye kandi baranamubwiye ntaze kujyama ku kirimba aho yarara mugabo ahita musha kurarayo. Yaravyanse kuko urumva mu iperereza yavuga uko Ndadaye nawe arabajije abajejwe umutekano bakamubwira bati nta kibazo. Kishagira ati byari byo nibishika ko bavuga ko bametirije bari bamubwiye ingene bafashe ingingo zo kukinga. Acagenda kuri pale, ashyize kuri pale nko mu masaha 7 z'ijoro. Yumva amasasi uko rero umutambukanyi we yatubwiye. Ndade yavuze ati amasasu ariko batera ku ntuzeye urumva batera amasasu bari inyuma y'ijya pari nyine kuko harimo abandi basoda indani basa nabanga ko binjira mugo bari bake bagacatera amabombe rero bari hagiye inyuma. Ndade yavuga ati niturindira ko aguma atera bashobora gusitura inzi ikatugwa ko twese ati ndazi ko ari je barondera mwebwe rero umutekano jewe ndagiye tuvugana nabo. Aramanuka ageze hasi urumva garde ntari kwemera ko aza kuvugana nabo. Yego rero umusoda yatwara iyo garde yitwa Mushwabure avuga ati ntibishoboka yuko twe tukureka ngo kuvugana nabariya bikunda. Bacamushira muri burende bacamwambekane impuzu za gisirikare kugira kumbura abantu bamwihendeko. Ndadaye nyine kugira bamwihendeko abo bapuciste yitwa nk'umusirikare bo bibaza mu bya security. Hanyuma baratinda baragwira barinjira
nkama rero umfasoni wiwe yaratelefonye abantu bamwe muri abashikiranganje nk'abandi badunganya abanyangoma bamwe barashobora guhunga abandi ntibyashoboka kuko bari bamaze kuja kubatangira mu gitondo abasirikare rero baca bavuga bati rero tukamurekeza ngaho indani ko tubona basaze baje bari hanze barashobora kuza bakamudutwara sindamenya rero iyo bamucije se kise passe ko hariho irembo ricariya muri hari irembo rica hari inyuma ngano bamucishije roka golf ugenda muri Susedini ku mafarasi hari ya mafarasi ngano bamucishije baramusohora muri yo blende ariko abantu baguma abararasa bo bamabibaza ko akiri indani ntibayikurikiye biraje ko arabasoda ariko agira manevre canke aho basoda bariko bararasa indani yego hanyuma bo bagumako mugo bacara mujana bamwe musohokanye bya garde yiwe no muri Kamuha baratubwiye bayo baciye kure ariko ramujana no muri Kamuha kuko yari yo kambi yitwa kicungereye umutekano wiwe umukuru w'igihugu yego bamushikanyeyo uko twagiye tuvyumva kandi nivyo kuko nabavugwa ntibabihakana uko twagiye tuvyumva aca sangayo le chef d'état major ikomago Yohani n'abandi rero basirikare bakuru bo hejuru ariyo bari abantu bagaca bibaza ati ni kuki abantu bamuhungishije bakamujana mu bariko barategura kudeta byagenze gute ntiyapfa mujana ahandi hantu bapfuma muri korera ati iruka urabi umuhano nyegeramwo atamuntu amenya aho uri bamushikanyeyo rero mwijoro mu bikomagu araza afata uwo muryango wiwe arawukura muri blende bose urumva bari babashizemo barabanza baracamo nabo nyene bari babajanye bose mutamukanyi wiwe bose bari kumwe yego acara bakuramwo arekezaho ndadaye acara bajana batwara muri ati mugwa mutware muri ambassade ya France none ico gihe bari bazi ko bikomagwa ari murabo nyine bateguye ivyo cyangwa mwamenye mu nyuma ko yari mu bateguye iyo kudeta bakiri muri yo kami bari bazi ko amenye neza erega abayiteguye mugabo urumva bamusanze byo twaje turabibwirwa mu nyuma n'abagize ama enquête n'abari abasirikare barimwo nibaje barabitubwira mu nyuma abayiteguye abari burya rero urumva abatwaye mu nyuma aragaruka avuga ngo abasirikare baragize intuzo ngo barasaze ninde uyari ukomagwa bivuga ti barasaze ati ndade ati reka jewe ndababwira ijambo aragura akabwira ijambo arababwira ati byari byo byose ndabona ko ibintu bitoroshe ariko ntimusese amaraso mwibuke ko mufise igihugu mufise imiryango mwarabonye kampanye ko yari imeze abantu ngene bari bashushe amajambo yavuzwe mwarayumvise harashobora kuba ingorane reka tuganire mu bwira ibyo mwifuza byose tubibaye n'ubundi twarifuje yuko hobanza akabindi ko arafata kibanza nuko bitemewe gusa tuganire mvuge ibyo mwifuza ndabitange ariko nimusese amaraso urumva ngo baranse baca mukura muri Kamuha baca mujana muri Kampala ni hafi yaho cisanga rero babandi bose niyo bari bateguye ibyo byose n'abasoda bitwa ko bagararije ubutegetsi niyo bari namufungira ahantu bacagenda kuzana umuntu ngo yitwa ko ari we yoba Perezida yabiteguye nawe yarinde yahora ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yitwa Ngeze France ku ntwaro nyine ya ndadaye oya ku ntwaro yabuyoya ku ntwaro ya ndadaye yari uwundi mushikiranganje yitwa Ndayikeza Juvenal baca bazanuyo bumva pucisa bari kuzana umufrode bunye baca bazanuyo ngo niwe azoba Perezida
nawe rero uko twavyumvise mugabo warabirahira arabihakana yababwiye abo bantu uzi ati naho mwaganiriye bya mwaganiriye cyese nshobora gutwarira nta mugabo atwarira ku wundi urumva bimwe yari yababwiye hariya bamuduganya hariya batamubwiye icyo bagiye kumukoza kumbe rero babakasirikare bakuru bariyo numwe zo mukuru w'igihugu bari ngaho nyene ngo yababwiye yuko ata muntu atwarira ku wundi acha desita kumwica rero icyadesa kumwica barapfuye aho se harakira iryo joro gusa ibyo byose byakozwe iryo joro rimwe nyene aho hamwe bwari bumaze guca aho haramaze kuba nka saa yine urumva byatanguye mbere mu maminwi aho yari maze kuba saa yine mu gitondo urumva yarabuze abantu hamugwanira ndadabuze abantu mugwanira iyo haza kuba bamugwanira ntiyari gupfa abasoda bose n'abajandarume nta numwe yigeze akoma babana nabo ba garde imwegereye bari bake cyane kandi bato abakomanda batwara amakambi yabaki barabandi basoda bari muri abo bagumutse ndawamugwaniye rero kuko ndibuka Nyerere azino akadukoranya harimwo Bikomagu n'uwitwa Simba Nduku yatwara kijandarume Nyerere yabajije ikibazo ati ubu rero ngo mamumbarire mwebwe babiri igihe ndadaya mwariye ariko ntibishobora kumvikana yuko umukuru w'igihugu amemeta commandant supreme de l'armée des forces armées apfa mwebwe mukiriho mwariye urumva inyishu yasohotse neza acaza yungikanye ikindi kibazo ati none hapfuye abasoda bangana iki bariko baramugwanira nko mukuru w'igihugu kandi akaba umukuru w'ingabo kandi yatowe n'abanyagihugu inyishu ntiyaje nguko yayifuza ati none basi hakomeretse banga bariko baramugwanira abo bose nta numwe yapfuye nta numwe yakomeretse Nyerere aca bahaza caragenda ati ndumvise ingene byagenze n'ababiteguye n'ababikoze acaragenda agenda avuze ijambo ati iki gihugu ndakizi narakoranye na Rwagasore mu kwikuki ati ndakizi ati nimba umugambwe Rwagasore yashinze usigaye umeze uko utwaguko ugakora ibintu ngibi ati burya abahutu no bazofata ibigwanisho kandi bazoshigikira nako nivyo kumvikana yuko umugambwe yiprona wizizira igisirikare witirira abatutsi burya abahutu no bazogira igisirikare kandi bazoshigikira nivyo nibikagiye yavuze mu nyuma ca basibira carigiye acagenda muri Afrika y'Epfo hatwagwa na Mandela niwe yaha raporo abagiye guha raporo Mandela nuko rero urumva byagiye biza birakurikirana bigenda iyo sayini aragandaguwe uyo yari ministre wa l'Intérieur byo cegenda gute yacaja kurera nawe ni cyanye uwo ntuzo ministre dore wongeze uwo ribazanye wongeze urumva yaragiye arasoma icyo bateguye byose nibaza ko yabiteguye yagiye arasoma ariko nta gihe kinini byamaze nako inkuru y'umwana isubira inyuma mu makuru twaronse burya mu gitondo ca kare abategetsi bakuru bo mu mugambwe iprona harimwe bitwa bakadege bamanwangari barukingama na bakadege bazindukiye muri etat major ico gero ndadeni yari bwato mu gitondo ca kare ivyo rero twarabimenye kuko n'ubu rugamba rarabivuga kuko nawe ni yaragiye mu bagiyeyo na Bududire yabitubwiye ko bari bagiyeyo tubabajije tuti none mwebwe umukuru w'igihugu arafashwe ajanywe mu gisirikare mwebwe muzinduke muri etat major mwari gukora yiki byagenze gute ni muri mu bateguye kudeta batubwiye bati oya twebwe twari tugiye guhanura kugira ngo ivyo bintu babireke kandi twongere dufashe gutegura amakomunike amatangazo ahumuriza
turiko kuki mwagiye mwenyene ntutware n'umuntu n'umwe wa Frode ati ndo twarafashwe bo niko babivuga twagiye dufashwe bafashe abaporona gusa ntibafata nta mu Frode n'umwe yemeye ko yogendayo kandi twari ku butegetsi urumva rero nukuvuga ni hana kubwira nti mu babiteguye abaporona ntibari kure kaje twabipfuye n'abaporona none ko kinamwe mu gatondo mutazindutse muja kubaza aho perezida wanyu bari perezida w'igihugu harabaye imyiyerekano numva ko amasasu yari menshi haraba imyiyerekano kuva za Kamenge za Mutakura za hariya muri side za Kanyosha hariya hari imyiyerekano menshi basaba ati turakeneye kumenya aho mukuru w'igihugu ari hanyuma amaze kugandagurwa mu masaha 4 saa 6 saa 7 byari maze kumenyekana umushikiranganje w'amagara y'abantu yari hanze yari mu Rwanda yari yamaze kubitangaza Dr Jean Minani yamaze gutangaza ko bamugandaguye abantu rero ico gihe baciye baguma bakurikirana bati basi mbaduha ikiziga burya rero ndade yaragize ingorane mu kugira ngo agiye bamuhambuye nka gatatu bamukura bamujyana handi ko hari n'amaligi yaguma ati arihe turabe ingene ameze yahambuwe nka gatatu bamukura bamuhamba handi mukura muhamba bamaze kumwica iyo nyene yari mwikami yacu bamuhamba iyo nyene cyane aho nyene niho babanje kumuhamba ariko mu baramukura aho sinza handi bamushize ari mu nyuma baratinda mujyana hari mu Kanyosha aho bahamba abantu barabandanya kwigaragambya rero ibi niko ndabikubwira wabaza ngo hari mu bihe bisanzwe cyari bihe bikomeye cyane kuko urumva abanyagihugu bari bagumutse bavuze bati none kuva aho twiciwe ubu twitorera n'umukuru w'igihugu baramwishe hari imigumuko mu gihugu cyose abantu basubiranamwo abahuta abatutsi abafrondero abaporona kwico gihe nta n'imigambo myinshi izwi yari ihari ariko basubiranamwo byari bigoye nabo bari bagize kudeta birabagora ingene babyifatamwo yego birabagora bati ibintu bihagarara gute naho rero baca bavuga ati inzira yonyene yoroshe tubahende ko dusubije ko ibyo bintu bihagarare hanyuma twitwa dusubije ubutegetsi Frode ariko tubandanye ukundi baca rero urumva bari bamaze kugira itangazo rya mbere bavuga bati abasirikare bose n'abajanda mu Burundi bavuye hasi banse ivyo bintu bya demokrasi by'intwango za demokrasi burya ndadagipa mu gitondo n'iryo ryasohotse yego ariko mu nyuma haheze nk'imisi 2 cyangwa 3 niho bavuga yuko basubije ubutegetsi Frode nta mu Frode yari akihari bari baheze tukiraho nyene tubona hajyano wahambwe hariho imva nyinshi zijya mba zirajya nyinshi ni zabandi nabandi hajya imba ya mbere hirya gato yandadaye ni wararonge n'amashinga bateka kari bwami ponsi hari yindi mva burya ihari yari icegera c'umukuru n'amashinga mateka yitwa Jire Bimazubute ariko burya nta wurimwo twaramubuze ni ijya ni symbole nta wurimwo yarabuzwe hajya hariho rero nakubwiye yuko nari share ndi ku mwami yishwe uwo mwanya nyene hari n'undi mudamu abadamu babiri ko ntibantunganya bamutelefoni uwo mwanya nyene president bantunganya bamutelefoni bakamubwira ko kudeta ibanda yafashwe we yaciye hunga yaciye agenda mugabo bari bamukeneye cyane burya ntibantunganya buke baje kumuraba bakamubura mwijoro baramubura mu gitondo baragaruka bamubuze baca bica umugore we n'undi muntu bari kumwe n'undi mudamu burya nabo nyene bahambwe hajya nyene kuko bapfuye uwo munsi nyene hariho rero nabandi bapfuye mu nyuma bahazanye nico gituma babona ari benshi hariho nkanajyamira ari hajya nabo bari kumwe babiri abashikiranganje hariho n'ababura amatari babiri bari hajya nico gituma babona ari benshi abo bose bishwe inyuma y'urufu rwa Ndadaye yego abo bandi mvuze bamwe ravuga ubwa mbere gusa ko ari abakenyezi babiri nibo bicanye na Ndadaye ariko bandi bagiye bicwa mu nyuma nk'abapfuye bari kumwe na Ntajyamira bishwe nka 3 mois après
umutambukanyi wiwe wa nyakwigendera Melchior NDADAYE nawe yari he ico gihe mu ambasade ya France n'abana oye yaracose ko arokoka kandi n'ubu aracariho waracari hari ngaha bishatse mu namurondera mukamubaza mbe niwe yobaha byinshi ibiniko ndavuga mvuga nti baratubwiye yarabibonye kandi ari ngaha ahaje ni Bujumbura ari ngaha Bujumbura mumaze kumukuronka ico kiziga kumva ko mwagihambuye gatatu kose inyuma y'ivyo hacyakurikira ikirero inyuma yaho hategurwa ingena shingurwa nta kintu cyari gutegurwa hategurwa ingena shingurwa ariko harategurwa n'ingene ibintu byosubira mu buryo mu iryo tegura nyene ibintu byosubizwa mu buryo abacika cumu bo muri leta abari basigaye no muri amashinga amateka hari abari bahungiye rero muri nabo bahambije mu cafe Président NDADAYE muri ambassade ya France bajya bose hani bantunganya bantajyamira bace bamuhambyayo abari basigaye bose bace bamuhambyayo bari muri leta bijya rero haci hafatwa ingingo yuko bavayo kuko nibo bandanira kugira politike mwene iyo muri ambassade kirazira yego baca bavayo baca bagenda kuba hariya kuri Hotel Club Direct Tanganyika ko yari ya leta presque naho rero haci hategurwa ivyerekeye ingene abanyagihugu bohumurizwa pacification mu France byateguriwe aho nyene urumva rero byabaye ibikorwa bibiri cyambere gutegura gushingura NDADAYE kumushingurana iteka icya kabiri ingene abanyagihugu bohumurizwa kuko bari basanzaye bagasubira mu ngo zabo hanyuma leta igashofata ibintu mu minwe igatangura rero kubagendera kugira irabe ingene ibintu byosubira mu buryo bukebuke umutekano kagaruka abantu bagasubira mu ngo zabo kumbura abahunze bakazohunguka gutyo nibyo yace bikurikira ico gihe muje iyo nama yeje kuba byashye bigenda gute iyo nama rega ntiyabaye umunsi umwe hace habe byo kubanza kugira ntuze kuza guhumuriza abanyagihugu ko nibyari byose byakugwa nabandi ivyo bintu rero hejuru hari president bantunganye ico gihe ntari bwa president ntari bwa president yarakiri mushikiranganje yitwa ko yari mushikiranganje imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ko yari ministre des relations extérieures des affaires étrangères mugaye cyo girumva byose byari byavuye ntibyari bikiriho mugabo niko yitwa niko yitwa rero yari yemewe cyane mu mugango wa Nyafrodem hari n'abanyangoma hari n'abantajyamira bace bafata ibintu mu minwe baratunganya ibyo byo kugendera abanyagihugu mbere baranategura ingene kurumva no mu mugambwe urumva igihugu carabuze abo bose ni namashinga amateka irabura ariko n'umugambwe wari wabuze umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe n'abandi rero kuko Melchior NDADAYE yari umukuru w'umugambwe Karibwami yari umukuru w'amashinga amateka akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe baciye baja muri ibyo rero bati none aba bantu bazosubirizwa gute nuko Président bantunganya yaciye umukuru n'amashinga amateka ibwirizwa shingiro ryanyagunyugwa NDADAYE asubirizwa n'atajyamira no mwisi ntajyamira yatowe n'amashinga amateka ntibyari gushoboka kuza kugira kampanye ntibyari gukura twarinze guhinyanyura ibwirizwa shingiro ingingo yari ico gihe yari ingingo ya 85 ingene umukuru w'igihugu ajaho mu gihe byatwaye imisi ngana gute kuko nako SP ntajyamira yagiyeho muri 1994 oya nta mwanya munini byafashe kurumva twavuye hariya twarabiteguye byari byarateguwe yaratowe yaragenywe n'urwego rukuru rw'umugambwe ko ariyo yo gusubirira NDADAYE hanyuma inama nshinga amateka twagwa ntibantunganya bicishira mu ngiro mwene ibyo nta n'imisi bica bitatu bimara kuva kuri NDADAYE agandagwa gushaka kuri SP ntajyamira hariko haratwarande wamushiranganje umwe mwavuga kuva urumva gandaguwe ibiganiro byose byahabaye bimwe bita kigobe kajaga ko byatanguriye hariya mu kajaga nyene aho nyene kuri urumva ibiganiro byatanguriye aho nyene kuri iyo club niyo byaza biratangurira biraza bica kuri Novotel biherera mu kigobe byari birongowe n'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi niko sentare yubarize bwizwa shingira yari yabitegetse
kuko niyivuga iti umukuru w'igihugu ntakihari ubu rero wo bazwa iby'igihugu n'uyu yaciye umushikiranganje wa mbere niwe yarasigaye niwe rero yararongoye ibyo byose kandi yabikoze neza we yararoheje ko byose mugira amakampanye mugena guhumuza abanyagihugu nta nzitizi rimwe yari ihari oya nta nzitizi yigeze agira ariko mu gushira rero ubusubira ndadaye harabaye ingorane bashi narazikuye kibuco gihe naza ndi umunyamabanga mukuru w'umugambwe Frodel naza nabaye muri ivyo nyene bavuze bace kugira tudusubirizeho urumva inzego z'igihugu zisubirizwe n'iz'umugambwe ni bantu nkayace mukuru w'umugambwe asubira ndadaye none njamba umunyamabanga mukuru musubira karibwana urumva rero twarimwe rero urumva rero ivyo twarabikurikirana twarabikurikirana kandi gose twari imbere twarimwe nukuvuga rero byaragoranye kuko hariho abavuga bati Frodebu yakoziho nyabwoko kandi bapfa kubivuga bari batwata ari byo bati Frodebu yakoziho nyabwoko ndivyoshoboka ko bagaruka ngo babandanye batwara igihugu c'abandanyeho nyabwoko ntibishoboka kubera ki bavuga ivyonyi lara baporo nakugira bamarire nyene dusigariye mwe ndivyo wumva badukuye no ku butegetsi byose kaba kabaye natwe turavuga tuti umukuru w'igihugu yatowe muri Frodebu nubava muri Frodebu hama tugira imana rero uwo mushikiranganje wa mbere ivyo namaze kuzibera mu Kigobe twari kuzigira mu Kigobe yego muri ingoro y'amakorano yo mu Kigobe arabaza ndibuka bashi yabajije abari imbere hariho umuntu yitwa Nzeyimana mwe ntawe mu witsi Nzeyimana Joseph yarababajije ati yitwa ngo ni imigambwe yari muri opposition bayita ngo imigambwe y'abatutsi yari imigambwe d'opposition tutsi niko bayita yari 6 canke ndwi arabaza ati none mimiko muvugira ngaha ubu muri ko muvugira mu Kigobe kwera abasoda bari aho ku ruhande baducungereye ubu warika mu gihugu mwaza kubivuga kunyene ko abanyagihugu banza kwazo ndate yari yego mwabuzo bisigura acavuga ati jewe nk'umushikiranganje wa mbere nashinzwe amabanga na sentare jeje kubarizwa bizwa shingiro mfashe ko azova muri Frodebu kuko nta binoza gusigura numwe ko byoshoboka aho rero yarafashije cyane urumva ko yafashije cyane bica bacamera nk'abacureha uko nyene rero niho rero twaca turondera uzosubira ndadaye tuzotura ryamire yagiye huko reka tubashimire cyane kiganiro ciko kigenda neza kandi cyagenze neza ubu tuvugana ndadaye yitwa incungwa demokrasi nakaye kajambo uvuga kuri Président Ndadaye ni jambo ubwira abarundi ko akora kuri televiziyo yacu ya Buja News icyambere no vuga nuko Ndadaye yari umuntu yabona kure kuko ikibinyereka ningene yiyumvira ari impunzi akiyumvira ati kugira dushobore kubaka kijya gihugu nukwigene tuzotahuka tukavugana n'abajya bene wacu kuko ntitwahunze abatutsi twahunze intwaro mbi ntitwahunze abatutsi twahunze intwaro mbi nayo yagizwe n'akagwi k'abantu bake b'abasivile n'abasoda abo rero ibyo akabibwira isinzi ry'impunzi harimo n'injabwenge nyinshi zata zivuye Buraya kwiga Buraya abari baragiye kwiga Buraya bose burya baciye baje mu Rwanda benshi no muri Kongo rero akababwira ati ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ntigeze yemera ko ikibazo kiri mu rero cy'abahutu hagati y'abahutu n'abatutsi tuzogenda tuganire ingene kijya gihugu tuzocubakira hamwe tukagiteza imbere tukakibanamwe mu budasa bwacu urumva kwiyumvira ibyo muri mu myaka ya 70 na kangahe kwiyumvira uko kandi ari impunzi benshi bose abantu nka paripe gutu yavuga iti nani kindi twahunze abatutsi niyo batumaze kandi inyishu n'umuheto n'umwambi Ndadaye ati inyishu izo bya politike kubera ntitwahunze abatutsi ibyo onye
ntabyo tuzojamwo uzofata n'ibigwanisho akagomba kuza kugwanya igihugu agira n'abanyagihugu tuzobanza tumwiyamiriza hama tumugwanye naje umuntu afata ibigwanisho ngo aje kubana bari abantu urumva deje ico gihe yavyumvira uko ari imbunza ari hanze icya kabiri ningene yiyumvira uburundi bwo twagwa yavuga ati iki gihugu kugira gitwagwe neza dutezo kubakira ku ntwari ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi hakaba amatora abanyagihugu baritorera ivyo akavyiyumvira azi ko hari intwari ya gisirikare imaze imyaka hafi 30 ivyo bakiri hanze ati ubu rero tuzogenda twigisha abarundi tubaje kuvyumvikana naje ari ku butegetsi bajya bitwa abatutsi abo basirikare n'umugambwe yiprona yuko twese turabarundi dutegerezwa kubana muri kijya gihugu kandi yarabikoze nakubwiye ko muri 1983 yaciye atahuka ati ngiye kwegeranya abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze kugira twumvikane ngene tuzokubaka kijya gihugu twese turi kumwe yaraje kandi yarabikoze icya gatatu yavuga ati ingene igihugu twogiteza imbere ni gufata aya mafaranga y'abanyagihugu ava mu makori n'amataxi akava mu cyo bita ikigega ca leta agashirwa mu bigega by'amakomine niho yoba yegerezwa abanyagihugu ati kuko muri leta dusanga uhereye ku mukuru w'igihugu abashikiranganje babura amatari abadiregiteri bakuru abayobozi bakuru ba mustanteri abashinga amateka ati batangura kwiha ugasanga umunyagihugu ntakimushikiriye kandi ariwe yarondeye yamahera ajya makori yatanze kugira kubakwa amashuri kubakwa ibitaro hacibwa amabarabara kubakwe ibintu byiza bituma abaho neza ibintu biva hanze bize bimufashe bimworohereze kubaho neza ikindi jewe nabonye cyamuranze kandi gikomeye yavuga ati amashuri ibintu twagiye tuza turiga batwigisha gufata ku mutwe ugafata nk'ibintu 40-30 amakuru menshi agasanga mu nzira naco bigufasha tuzobisubiramwo ku buryo umwana yiga yisunze ahabayemwo ari rikaba ishuri atari ishuri ryo kuza gufata ku mutwe bijya ababirigi badusigiye gusa akiga n'ivy'ubuzima akamenya ati aho mbaye hari ingoranizi nozitorera umuti uku ngene yo kwiga kwibeshaho no gutorera umuti ingorane abayemo ico cyumviro ni cyumviro ciza cyane icyumviro cyanyuma rero kandi benshi bamwibukira ko nuko yavuga ati tuzokora twimbure dusabikanye atamwana n'ikinono atanya gupfa atanya gukira sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera ubwoko bwiyiwe sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera igitsina ciwe sinkeneye kumva umuntu yasubiye gukumirwa kubera intara avukamwe sinkeneye ko umuntu yakumiriwe kubera ivyiyumviro vyiwe ivyo nibisanzwe nta muntu yozira ivyo nta bimwe siwaba yaravyikizego uvuka bakubwira ngo umuhutu cyangwa umututsi none uvuka ubizi ko uzovuka uko bishoboka ati wo bizira gute uvuka uzobona wavutse uri umukobwa cyangwa uri umuhungu wo bizira gute ati umuhungu n'umukobwa bazongana no mu gutorana bazonganya ati ko bose n'abana kandi n'abarundi barakora abana n'ubu baracari imbari kuri ico kibazo ubu hari imbari kuri ico kibazo zingene abakenyezi botorana haracari imbari nyuma y'imyaka 40 rero urumva yuko yarafise kumuzirikanye ku mutima wiwe abanyagihugu n'ubuzima bwabo niwo wari umwitwarariko wiwe kandi yaravuga ati ubutungane uko bigenda kose budashoboye kwigenga ngo bugire kwigenga na guto nta mahoro tuzogira muri iki gihugu mu gihe cyose abahutu abatutsi abatwa abaganwa
bababaye batagiye hamwe ngo bagwanire agateka kabo, nta mahoro azoboneka mu Burundi, nta terambere, nta kubana neza bizoboneka mu Burundi. Reka tubashimire cyane mutama wacu twubaha Léonce Ngendakumana kuri umwanya mwaduhagira mudushikirize ubuzima byaranze ubutegetsi bwa nyakwigendera Melchior NDADAYE. Murakoze namwe kuba mwampaye aka kanya kugira ngo nshobore gushikiriza ibi byiyumviro. Byo ni ibyiyumviro jewe mvuga konzi, hariho nabandi bazi nibindi. Twigeze kuvuga yuko umusigwa wiwe ari ngaha, yego mukenyezi wawe murashobora kuzomubaza, ntibantongana murashobora kuzomubaza, mukabaza nabandi bari bahari ico gihe aba banyangoma, kuko hari ivyo babonye jewe ntabonye ntazi. Kugira mugira amakuru akwiye, simvuga kuri kiganiro no kubindi biganiro, kugira muzogira amakuru akwiye kuri NDADAYE. Yego turabashimiye cyane, ndabashimiye maze ko n'undi munsi tubakeneye muzoduha kano kanya kandi n'ubu nimwashaka mucitse muce mugaruka ndabakira.